yishimikije kubahiriza amategeko. Bayubahe Jules arongoye igipolisi muri komine ya Burambi yagirizwa na bamwe mu banyagihugu kw'abahohotera. Akaruro gatangwa n'abo banyagihugu nako ivyaraye bibaye ku muhinga mukuru no wa gatatu mu gacimbiri ka Kiganza zone Maramvya. Ari kumwe n'abapolisi arongoye, Jules Bayubahe yarari mu gikorwa cyo gufata amapikipiki yarengeje abantu yunguruza. Aho kubahagarika kugira ngo abari mu makosa bahanwe, uyu munyagihugu avuga ko yahisemo kubazibirisha igiti ivyateje isanganya abanyagihugu batanu. Yanyegera munsi y'ibarabara, abonye moto ije agaca bamwe munsi y'ibarabara ashika kubita. Imoto ya mbere yari itwawe n'umumotari yitwa Pascal, yariko uwitwa Habyarimana n'akana kiwavanye kwa muganga. Yavuye mu mwonga munsi y'ibarabara hanyegeye n'abapolisi biwe ashika kubita. Imoto iri kwiruka ikirabanaga. Hagaruka iyindi yariko uwitwa Masuguru n'uwundi muhungu agwako arakubita. Batatu bobo baraye mu bitaro, abandi babiri bagiye mu bitaro bunyene. Ikindi kivugwa na bamwe mu banyagihugu bo muri Burambi nuko Bayubahe Jules ngo atari rya mbere ahohoteye abanyagihugu yitwaje ukubahisha amategeko. Muri iyo minsi heze yaraje gufata abamanukanye nk'abadekuye mu isoko itora akabatoza 50,055 barayabura aca bakubita. Umuntu agaca atanga yafise hari watanga 10 hari watanga 15 yabahohotera avuga yuko ngo bavuye kugura inka muri komine Mugamba iri mu ntara ya Bururi bakazicana muri komine Burambi iri mu ntara ya Rumonge, ariko ayo mahera yabaga nta gitansi yabaha. Abo banyagihugu bo muri Burambi basaba ko warongoye igipolisi yosuzumwa ivyo akora akabihanirwa amazi atararenga inkombe. Ntiturashobora kuronka umupolisi Bayubahe Jules kugira agire ico avuga kuvyo yagirizwa n'abanyagihugu. Eka na musitaneri wa komine Burambi Ndayizeye Marie Fabiola nawe nyene twamukenye.